Ndi nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nk'akaze nshuti y'umukunzi wacu wo bandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira hari abakozi ba posta batatu bapfunzwe mu ntara ya Bururi Claudine Ndayishimiye na Francine Nkurunziza basanzwe bakora ku biro vya posta i Bururi mu bumanuko bw'u Burundi ndetse na Egide Mperejimana akora ku biro vya posta i Kiremba muri zone ya Muzenga muri iyo ntara nyene barapfungiwe mu gasho k'igipolisi mu ntara ya Bururi amakuru ava i Bururi akaba avuga ko bakekwa ko banyuruje imishahara y'abakozi bataratangura akazi abo bakozi batatu ba posta bahagaritswe abambere kuwa 12 uwundi kuwa 13 Ruhuhuma 2024 amakuru ava mu gipolisi i Bururi akaba avuga ko bakekwa ko banyuruje imishahara y'abakozi bataratangura akazi ayo makuru nyene akaba avuga ko hariko haraba amatohoza agirwa n'igipolisi c'Inyamiramabi i Bururi vyinshi kuri no nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo igitega sentare isubiramwo imanza yagirizwa kudindiza urubanza rwa Emilienne Sibomana umunyamabanga wa Lycée Christ Roi de Mushasha yararengutse kuwa 9 Munyonyo uheze imbere ya sentare y'iyungururizo ya Gitega hagati mu Burundi akurikiranwa ku caha co kudoma urutoke ku muyobozi w'iryo shure yagirije ko asambanya abanyeshure abamuburanira bariyamiriza ivyo kudindiza urwo rubanza biriko birakorwa na sentare Nahinyuzwa mu gutevya ingingo yasomwe amezi 3 inyuma y'urubanza vyinshi kuri no nkuru navyo ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure hica utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe nayo mu ntara ya Rumonge ni inkuru ibabaje ni n'inkuru kandi iteye agashavu ibabaje cane umurovyi yatowe yapfuye ikiziga ca Frank Nyandwi w'imyaka 26 caratowe kuri ubu wa gatanu cariko kirareremba ku mazi y'ikiyaga Tanganyika ku ruhande rw'umutumba Mutambara muri komine n'intara ya Rumonge iri mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi abo mu muryango wiwe basaba amatohoza kugira ngo bamenye icamwishe ico kiziga catowe neza na neza mu gice ca Makombe muri zone ya Gatete vyinshi kuri no nkuru navyo ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko igoma indongozi za Kongo zagiriza igisirikare c'u Rwanda kugira ibitero vy'indege ku butaka bwa Kongo umuvugizi w'umusirikare arongoye intara ya Nord Kivu Lieutenant Colonel Guillaume Njike Kayiko yagirije kuri ubu wa gatandatu igisirikare c'u Rwanda kugira ibitero vy'indege z'ingwano kuri teritwari ya Kongo mw'ijoro ry'uwa gatanu rishira uwa gatandatu indege zibiri z'igisivile zarononekaye uko akaba ariko yemeje igisirikare c'u Rwanda ntikiragira ico gishikirije kuri ivyo vyagirije bishasha ariko u Rwanda rwaheruka gutabaza ONU ku kubangamirwa n'urunani ruri hagati ya SADC ndetse na FDLR vyinshi navyo ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo kandi muri Republika Iharanira Rusange n'ubundi igoma nuko umuvugizi w'uburongoye intara n'izindi ndongozi zitatu mu vy'umutekano bahagaritswe umuyobozi ajejwe igendereza mu ntara ivyegera vyiwe bibiri n'umusivile avugira buramatari wa Nord Kivu mu buseruko bwa RDC barahagaritswe kuwa kabiri wa 13 Ruhuma mu gisagara ca Goma bagirizwa gukorana na M23 abanyagihugu b'Igoma bakaba bavuga ko batangajwe no kumva indongozi nk'izo zikorana n'umurwi w'abagwanyi vyinshi kuri no nkuru ni mukanye sayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo buramvuye ntuje kure ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe ni ukumanuka munsi y'ino video hamugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone canke subscribe bivanye na YouTube ukoresha urafyonda ko hamwe ubudushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu bisata bitandukanye nko mu gisata c'inkino mu gisata c'indero mu gisata ca politike mu gisata c'umutekano mu gisata c'imigenderanire n'ayandi makungu mu gisata c'inkino
mu gisata c'uburimyi n'ubworozi ndetse n'ibindi bisata bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ano makuru ku buryo buramvuye rero nunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko hari abakozi ba Posta batatu bapfunzwe mu ntara ya Bururi. Claudine Ndayishimiye na Francine Nkurunziza basanzwe bakora ku biro vya Posta i Bururi mu bumanuko bw'u Burundi na Egide Mperejimana akora ku biro vya Posta i Kiremba muri zone ya Muzenga muri iyo ntara nyene barapfungiwe mu gasho k'igipolisi mu ntara ya Bururi. Amakuru ava i Bururi akaba avuga ko bakekwa ko banyuruje imishahara y'abakozi bataratangura akazi. Abo bakozi batatu ba Posta bahagaritswe aba mbere ku wa 12 uwundi nawe ku wa 13 Ruhuhuma 2024. Amakuru ava mu gipolisi i Bururi akaba avuga ko bakekwa ko banyuruje imishahara y'abakozi bataratangura akazi. Ayo makuru nyene akaba avuga ko hariko haraba amatohoza hagirwa n'igipolisi c'Inyamiramabi i Bururi. Turizeye ko tuzobona ukuntu abo bakozi bashoboye gutora ayo mafaranga. Ivyo ni ibivugwa n'umupolisi ari i Bururi. Nta makuru namwe yigeze asohoka yerekana amafaranga yanyurujwe n'umwe muri abo bakozi canke amezi vyari bibaye. Abakenera Posta bavuga ko kuva abo bakozi babiri bapfunzwe hari ubukene bw'abakozi kuri ivyo biro bibiri vya Posta. Ibiro vya Posta vyose birimwo umuntu umwe nawe ntashobora gukora ibikenewe vyose. Ivyo ni ivyavuzwe n'umukozi wo ku biro vya Posta twahuriye i Bururi. Abakiriya basaba ibiro bikuru vy'amaposta kurungikayo abandi bakozi kugira ngo ibikorwa ntibihungabane. Nayo mu yandi makuru kandi nuko sentare isubiramwo imanza yagirizwa kudindiza urubanza rwa Emilienne Sibomana mu ntara ya Gitega. Emilienne Sibomana umunyamabanga wa Lycée Christ Roi de Mushasha yararengutse ku wa 9 Munyonyo uheze imbere ya sentare y'iyungururizo ya Gitega hagati mu Burundi. Akurikiranwa ku caha co kudoma urutoke ku muyobozi w'iryo shure yagirije ko asambanya abanyeshure. Abamuburanira bariyamiriza ivyo kudindiza urwo rubanza biriko birakorwa na sentare nahinyuzwa mu gutevya ingingo yasomwe amezi 3 inyuma y'urubanza. Mu kwibutsa vyose vyatanguye kuwa 26/0/2023 mu nama yabereye mu ishuri ry'ubuvuzi rya Gitega yarimwo umushikiranganji w'indero François Havyarimana. Uwo mukenyezi yariyamirije ku mugaragaro ibikorwa vy'ubusambanyi bikorwa na Patiri Laurent Ntakarutimana umuyobozi w'iryo shure bikorerwa abanyeshure b'abigeme bo kuri iryo shure. Yaciye ahagarikwa harapfungwa ivyo vyaraye bibaye. Icariho c'umushikirizamanza wa Repubulika yagirizwa kuba atarakoze amatohoza kugira ngo yerekane ko ivyo bitabaye. Mishera niyo nizigiye aburanira Emilienne Sibomana asaba ko yorekurwa. Mu gihe urubanza rwategerezwa gusomwa mu kiringo kitarenza iminsi 30, abamuburanira bavuga ko barengewe n'inyifato ya sentare nahinyuzwa idatangaza ingingo yayo haraheze amezi arenga 3 inyuma y'irenguka ryiwe. Uwapfungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega kuva kuwa 27/0 Emilienne Sibomana yari yaciriwe gupfungwa imyaka 5 no kuriha indishi y'imiliyoni 5 z'amarundi. Urunani rw'amasendika yo mu gisata c'abigisha n'indero FBACB niruhengeshanya gusaba ko yorekurwa co kimwe n'ayandi mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu. Nayo mu yandi makuru ariko aravugwa mu gihugu c'u Burundi nuko mu ntara ya Rumonge hoho hari umurovyi yatowe yapfuye. Ikiziga ca Frank Nyandwi w'imyaka 26 caratowe kuri uwa gatanu. Cariko kirareremba ku mazi y'ikiyaga Tanganyika ku ruhande rw'umutumba Mutambara muri komine n'intara ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi. Abo mu muryango wiwe basaba amatohoza kugira ngo bamenye icamwishe. Ico kiziga catowe neza na neza mu gice ca Makombe muri zone ya Gatete. Twabonye ikiziga kirareremba ku mazi y'ikiyaga Tanganyika mu nyuma turakiroba. Niho twahava dusanga hari Frank Nyandwi. Uko akaba ariko abanyagihugu bashinga intahe. Bamwe mu banyagihugu bibaza ko habaye isanganya. Yari kumwe n'uwundi murovyi mu kato gatoya ko kuroba. Niho ubwo bwato bwiyubika. Umwe muri bo yarashoboye koga, uwundi ntavyo yashoboye. None raba bamutoye yapfuye. Uko akaba ariko ababibonye bavuga.
Amasoko mu ntwaro no mu gipolisi bakaba bavuga ko umuyaga mwinshi ari wo watumye haba iryo sanganya. Nubwo biri uko ariko, umuryango w'umuhisi usaba amatohoza. Ni ikiziga ca kane gitowe muri komine Rumonge mu kiringo c'amezi abiri. Nayo mu makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi, ntunyemerere nkushikirize ino nkuru ivuga ko i Goma muri RDC, umuvugizi w'uwurongoye intara n'izindi ndongozi zitatu mu vy'umutekano bahagaritswe. Umuyobozi ajejwe igendereza mu ntara, ivyegera vyiwe bibiri n'umusivile avugira buramatari wa Nord Kivu wo mu buseruko bwa RDC barahagaritswe ku wa kabiri w'uwa 13 Ruhuma mu gisagara ca Goma. Bagirizwa gukorana na M23. Abanyagihugu b'i Goma bavuga ko batangajwe no kumva indongozi nk'izo zikorana n'umurwi w'abagwanyi. Inyuma y'ihagarikwa ryabo, ubuyobozi bukuru bw'igendereza rya gisirikare bwamenyesheje ko abo bahagaritswe bakorana na M23. Twarafashe ubutumwa bwahanahanywe hagati y'abo bagabo na M23. Nico gituma twafashe ingingo yo kubahagarika. Uko akaba ariko abarongoye igendereza ry'igisirikare basiguye. Abo bagabo baciye bajanwa vyihuta i Kinshasa mu mugwa mukuru wa politike w'igihugu ca RDC. Umuvugizi mushasha wa buramatari w'intara ya Nord Kivu nawe nyene yaragenywe. Ni Dijimi Nziyari. Abajijwe kuri ivyo, umusirikare avugira buramatari w'intara ya Nord Kivu, Lieutenant Colonel Guillaume Njike Kayiko, yamenyesheje ko dosiye yarungikiwe ubutungane. Abo bagabo bahagaritswe mu gihe intambara zasutamye hagati ya FARDC ishigikiwe n'imisore yo muri ako karere ifashwa n'ubutegetsi bwa Congo co kimwe n'abandi bafashanya hamwe n'abagwanyi ba M23 mu micungararo ya Sake muri teritwari ya Masisi. M23 wamenya ko ari umurwi w'abagwanyi wa kera wasubiriye gufata ibigwanisho mu mpera za 2021, wagiriza leta ya Congo kuba itarubahirije ivyo yiyemeje mu kwinjiza abagwanyi bayo mu nzego. Abategetsi ba Congo bemeza ko uwo murwi ufashwa n'u Rwanda, ivyo leta y'u Rwanda yama yiyamiriza. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe, nawe utarafyondako hamwe ukabandanya urashikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.